aze gutorwa nk'umukinnyi yaranzindwe. Yeah, of course, umukinnyi yaranzindwe. Nyuma y'uwo witwa Luis Suarez, Fermin Lopez no gatatu, witwa Robert Navarro. Luis Suarez wa Sporting. Aramusatiriza wangaza umupira. Vini nyuma yo gutereka mu bitsindo bibiri nako gutanga pasi gutanga assist zibiri n'igitsindo ndetse yana crée n'uburyo rega bwavuyemo igitsindo Kerere yitsinze. Probably Mazari assist 3. Niwe mukinnyi yaranzindwe girandwi ya UEFA Champions League yatsinze witwa Luis Suarez na Navarro ndetse na Fermin Lopez en premier mérite. En premier mérite cyane kuri Vinicius Junior Giuseppe Xaud Oliveira player of the week. Neza cyane kabisa sans faute. Yo ambere kandi bana bakurikiranje neza buke. Cyane. Kwa Parma ho haravugwa situation itanguye gutera ubwoba muri equipe ya Chelsea mu gisagara ca London. Shora gutanga ro kwimvira gusohoka mu gisagara ca London mu equipe yitwa Chelsea. No garuka muri equipe yitwa Manchester. Haravugwa Manchester United shora ko batanguye kubaza kuri za dossiers y'uburyo zimeze ariko kandi aranavuga ko kugaruka muri equipe yitwa Manchester City yahozemo. Duce kuri Parma gato mbere yuko tuza kurangiza duciye no muri NBA kuko mbona n'umwanya uri kora dusiga cyane. Ni Germain Parma yaguzwe $47 na equipe ya Chelsea avuye muri Man City. Muravyibuka ko yasohotse bahejeje kuba bakina Super Coupe d'Europe batsinze equipe FC Sevilla c'était nyuma ya 2023 mbere ko saison 2023-24 itangura bahejeje 22-23 kuri finale arabafasha kwikura ko equipe FC Sevilla baje kuba batsinda muri za Tirobi ariko yanabagomboreye igitsindo. Pepe Guardiola aramuzanura umusore amubwiye ati guma hano Mareza agiye gusohoka nzo kubungabunga uzoki nabwiye ati numva ko kuri jewe nkwiye guhindura ikirere nkaja kuronderera ahandi. Umusore asohoka aja kwa Chelsea agiye kwa Chelsea agira ibiharo bidasanzwe sindo 26 competition confondina assist 15 muri saison ya mbere. Saison ya kabiri aba en difficulté ariko no mugabo azwi izina rya no mugabo yasohotse Enzo Maresca uriya indi saison yari kumwe n'umugabo witwa Mauricio Poch atari bake baravyibuka. Agira ibiharo vyiza ariko tukama tubona Parma mu ishusho yo mu grand joueur ateye ubwoba kumbura itangazamakuru ryo muheka mugabo ugasanga ari muri equipe rimwe na rimwe atabiharo rigira kubera gutwara igikombe ca Conference League ntaco vyamariye Parma. Gutwara igikombe nako kugaruka muri Big Four nivyo birafite ico bimaze ko ari n'amakuru yari karagaruka avuga ko Parma umunsi uri izina nkamwe Chelsea to bironse Big Four bashobora kwisanga yabasavye gusohoka nubwo kontra zaba ari ndende buri ababakinyi basinya kwa Chelsea nabonye ko abarimo amaklose abemerera gusohoka mu gihe ivyo bifuza kugera ko bari kumwe na Chelsea babona umenga bizova bidakunda bivaye na classe mambi. Nyuma yaho batwara Mondial de Club ituma yamugize umunani kuri classement ya Ballon d'Or. Ibi rero biratuma niyumvira ngo kuba umunani nyuma yo gutwara Mondial de Club vyatumye Parma asubira kugira ico cizera ariko ni Parma bwa mbere imvune ziriko ziratuma siba inkino nyinshi zishoboka ariko kandi igira kabiri hari uburyo Chelsea umenga nubwo yo bari equipe itwara igikombe umenga igitwara itomboje itari kirubaka projet isetsinzwe neza no mumenyereza ikonvenka muri Premier League ikonvenka muri Champions League ikonvenka amahiganwa akomeye azotuma Parma yitwa igihanganye kuri niveau ya talafise ata stability au niveau y'abamenyereza waraje yo ndaragiye na cyane ko equipe yo itanga stability nka Manchester City ni nyuma yuko asosagira ibiharo vyiza ya dodo yakatari kake kwa Chelsea ivuga ati cette fois turakubona nka Parma wo kwinjira ufise ijambo hano witwa mu grand joueur gusumba uko kumbure twari kugufata wadoge hano Mantika dodora kenje ariko Chelsea kabubwira ati banza mutekane n'izindi equipe zigiye zitandukanye zikadodora. Biravugwa ko rero umusore aravye ujya amagara we yifashe nikarashobora kubabona ko ikirere ci Londres kiriko kiranka akamvizaje ko yosubira mu gisagara ca Manchester naho yavukiye swate muri equipe ya Man City swate muri Manchester tanguye kubaza ibijanye no musore na makuru atangwa reke makuru Daily Mail ariko jewe kugeza muri kano kanya ntagiye na kimwe nigeze ndaba Parma nkarika kumushira ku rugero rwo gukina Madrid na Barcelona cyangwa Bayern yitwa mu grand joueur. Ntagiye na kimwe nigeze ndaba Parma ndeke kuba no mushira ku rugero rwo bakinyi beza nka 10 ku mwaka isi yo bifise kuko ivyo byari ababifise rimwe na rimwe mbwa ukabona ngo ikintu ca mbere kitudeseva ni equipe abarimo rimwe na rimwe kumbura itomoyeka bivaye n'ivyiba yageze ko sino kumva ko umusore yamvizaje kuba yosohoka kwa Chelsea nuko rimwe na rimwe hanini no kwibaza kumvuna ubwo no kwibaza ku mpungenge canke ku makenga tanguye kugira kubona ko hariho bimwe n'ibindi kumbura ashobora kutazogera ko bivaye na instability muri equipe ya Chelsea sino kuhaba
kwa Chelsea ntaco batamwa izina niki umumenyereza wese yinjira uribuka ko no ku munsi w'ejo Liam Senior yabigarutseko avuga ati nanse kumugisha kuko narabonye ko yagize akabazo kuri match ya Brentford kubera ko sinshaka gufata risk avec le grand joueur Jensen nawe nyene na Seki encore hariho n'undi mukinyi avuga ko bo bagarutse muri mu myimenyerezo yabigarutse ko aravuga ati il ne faut pas prendre le risque avec les grands joueurs bacu nivyo utubajije ikibuga ca Liverpool ko citwa Anfield Road Anfield Road se yari utayizi yavuga ngo ni ku macuniro equipe nyinshi vyaranse ko zivayo Buvisi niyo mwongere niwe yarakibajije kibazo bishoboka ko kari kamusavye citwa Anfield nico uravye kuri Parma franchement parla ni umukinyi mwiza ariko je ngunda kwita joueur de classe mondiale ari umuntu ashobora kumpinga ariko oya huitième ballon d'or c'est un joueur de classe mondiale parce que il peut être parmi les meilleurs joueurs parmi les meilleurs buteurs avec ses qualités yo gutsinda sens d'obi qualité de passe qualité de dribble endurance buriya numwe mu bakinnyi ashobora gukinira meme no muri prolongation ubona umenga vyanse ariko akomeye ariko kandi umukinnyi ari decisive dare mu maki konti n'umukinnyi ari decisive uravye ko angana ukaraba na decisive afata mu kibuga biratangaje ingene umuntu ashobora gukura kandi bigaragara niyo mpamvu baba bavuga ko imyaka burya atari imyaka n'ibiharuro ugukura atari imyaka bishobora kuba ari biharuro umuntu arashobora kuba responsable akiri umwana cyo kimwe no ko umuntu ashobora kuba ntaho mfatwa kandi bigaragara ko yarakuze gukura no kwasima responsibility rero abakinyi baba barongoye abandi mu kibuga je nanemera yuko aza burya iyo bakubajije ngo umukinyi mwiza no umeze gute je umukinyi umbajije ngo umukinyi mwiza mu kibuga n'umukinyi afata risk umukinyi abona akavuga ati iminota iratujanye reka ndabe ico gukora personally namba hari ico equipe yanje no yihesha canke se tukashika ku nsinzi byatse bikunze ndavye match finale yonyene ya Paris Saint-Germain je wira determina kiye Cole Palmer yafashe Donnarumma murandanira aramubwira ati wabaye mwiza muri Ligue des Champions twese turavyemera ariko akamutsinda ibitsindo ubona ko ico gitsindo gisubiramo nk'inshuro nka zitata gitsinda kandi cinjira kandi umunyegori ari decisive ahagaze neza umunyegori mwiza numukinyi nemeza ko bwa mbere akuye projet nziza kwe n'umumenyereza do classe mondiale ubwo nta bamenyereza umusore ari kararonka uno munsi umumenyereza munsi y'uburongozi bwa Carlo Ancelotti munsi y'uburongozi bwa Pepe Guardiola munsi y'uburongozi bwa Afrique canke Luis Enrique akaba discipline nk'uku vyakundiye umugabo yitwa Ousmane Dembele Luis est un joueur jewe no kuba kogeranya n'ubukinyi buto uno munsi kumbure baba uriko burayekwa na se nk'uyo kugira muri Paris Saint-Germain nyene kwa Enrique kuko nk'ubu hari umuntu aba yumva umenga kibazo nuko kwa Enrique se niyo aronka umwanya erega ari nk'umuntu amakuru nayavugwa ko ashobora gusohoka mu hariye mu mwaka uze uriya nawe ntavuga akagana umukoroza akantu gatabagiye oya yazoja nta uhaza ariko hari ukuntu bavuga ko babonye none wabonye ko itangazamakuru rya mwatatse ngo gukuntu ari karakoresha baza bargi n'abandi kuri match ya Sporting uriya n'umuntu atavugirwamwo mutagihuriza ko abayisokera ariko navuga ko akantu ko kuri Cole Palmer hari ukuntu nk'ubugeranje Cole Palmer na Jude abantu bumvume ngo baburindira umupira cyangwa mugeranje na Yamari pourtant je wariho demo maki konte no kubwira ngo Jude yicaye hajya na Yamari yicaye hajya terekaho na Palmer kandi yari nigiye Palmer yoba mwiza kubarusha donc rero bimeze kuri Cole Palmer wa equipe ya Chelsea turangirize muri NBA ariko mbere